muramye n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohana Mweranda. Bamaze gufungura ku nkombe y'ikiyaga, Yesu abwira Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohani, urankunda kurutaho? Nawe amwishura ati, ego Mukama, urazi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira imyagazi yanje. Asubira kumubwira ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Yesu amubwira ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Nawe amwishura ati, ego Mukama, urazi ko ngukunda. Yesu amubwira ati, ragira intama zanje. Asubira kumubaza ubugira gatatu ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero ababazwa nuko Yesu amubwiye bwa gatatu ati, urankunda? Niko kumwishura ati, Mukama, urazi byose, urazi neza ko ngukunda. Yesu amwishura ati, ragira intama zanje. Nukuri nukuri ndabikubwiye, ukiri muto warikenyeza ukagenda iyo ushaka, naho niwamara gusaza uzoramvura amaboko ubundi agukenyeze aheza kujana iyo udashaka. Yesu yavuze ivyo ngo mumenyeshe ingene azopfa ngo aniraze Imana. Dushimamize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turiko turagenda dusozera iki kiringo ciza c'Ipasika, turiko turamaramo iminsi 50, aho twamye tunaherekezwa n'amajambo y'Imana azananye mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, mbere mu nkuru nziza twandikiwe na Yohana. Uyu munsi turageza ahandi kwindi ntambuko, aho twumvise n'ubundi Pawulo basubiye kumurengutsa mu rukiko kugira ngo aburane. Mwumvise ingene ijambo ry'Imana rigaruka ku bantu bamwe bamwe bavuga amazina, si ukuvuga gusa ingene vyagenze vyabaye n'abandi babirimo, ariko mu kuvuga aya mazina ya ba Festo, ba Felix, Festo ni Festus, kugira ngo igice gihindura amazina, aba ba Festus, aba ba Felix, aba ba Agrippa, ba Bernice, bari abantu bakomeye mu ntwaro y'ikiromani. Barimo abakuru b'intara, bakongeramo n'abakuru, bakabamo n'abakuru b'igisirikare n'igipolisi cyo kwa Herode bamwe bamwe, be n'abo kwa Sezari. Aba rero ko babavugamo ikintu gikomeye cyane, kuko burya Pawulo ari ikintu ashaka. Pawulo ikintu ashaka si ikindi. Ahandi bariko bagomba yuko aburanishwa i Yerusalemu. Pawulo nk'uko mubizi arikora neza ku kintu cyose afise kugira ngo kimufashe gushika kure, kimufashe gushikana Yesu Kristo mu bantu. Ejo twarumvise ingene yikora ukungene ukwemera kwiwe yasa n'abafarisayo, bigaca bituma abafarisayo n'abasaduseyo basubiranamo, akaba arenganye kukibonganiza inzira. Uyu munsi hari ikindi kintu agomba kwikora, arikora niko asanzwe ari umuntu, kandi Pawulo yarasutubira tubiri. Yari umuyahudi, akongera kandi akongera akabira k'abaromani. Abanse gucibwa urubanza i Yerusalemu, aca yikora ku kabira kiwe k'umuromani, kuko n'igihe abaromani baba bagomba kumukubita agacagara akabwira ati, ntimushobora gukora ku muntu w'umuromani, ntimushobora. Ntushobora kumubona. Nubwo uyu munsi hariho abantu bakomye uzabumva uje ngo umudede w'imbere ushobora kumubona.
ntabwo nawe nyene arikora muri ako kantu kuko ari umuromani kugira ngo ntabwo yamishe Yerusalemu kuko arazi neza yuko barishyuje Yerusalemu bakuru b'abasaserdoti bakuriye n'abasadusayo hamwe n'abafarisayo biyubakira n'urubanza rwe nawe byokumvikana yuko batsinze bo kwigora bakaruhirika gushika bamushikaniye agacira nta gucira urubanza i Yerusalemu agasaba yikoze ku kabira kiwe k'umuromani jewe shaka kujya gucira urubanza hari Roma kwa Sezari. Paulo yari umusambi, Paulo yarigendera bose. Yarazi kwikora mu kintu cyose gikenewe cyiza mugabo akabigira mu ntumbero nziza. Arashaka gushikana Yesu mu bandi kandi agashaka gufasha abandi kugukira inkuru za Yesu Kristo muco bari. Uko kubisaba gutyo rero si kugira gusa ngo ahunge abo bantu b'i Yerusalemu batamwerekwa kuko bamwandiriza yuko umenga agomba guhindura imico n'imigenzo yabo imico basigaranywe na Musa. Ariko mugomba gushika hari i Roma, mugomba gushika hari no gucirwayo urubanza. Urazi cyasotera gikuru ashaka kumva yuko kuko Roma cyari gisagara gikuru cy'isi yose, c'était la capitale du monde muri icyo gihe. Cyane nicyo cyari gisagara gikuru cy'isi yose aho ingingo zigenga isi yose zafatirwa. Nko kumuyobera ati shaka gushika hariya i New York, bamwe hakoranira ba bantu bose bambaye n'isi ndababwira ijambo ry'Imana ndabwira ko Yesu Kristo ari muzima. Nicyo yashaka rero. Hano hari batari kumenga ubukristu bukuca ngaho ubuzima bukadutunatuna. Ubukristu ni bukubuza kugira amambisiyo meza yo gushaka gushika kure, yo gushaka yuko Yesu Kristo mushikana kure, atari kure gusa mu ntara, wogira ambisiyo nziza zo kugira uti Yesu Kristo ashike kure muri ya bintu biri kure mu buzima bwanje bizigera biza ahabona Imana ishaka. Ugambire kumushikana kure mu buzima bwanje, agashikaniza urukundo rwiwe hariya mbere n'abandi benshi badashoka bamenye hariya nawe mbere utitahura. Ushobora gusanga hari ibintu biragushikirayo ntiwitahure uti ndashaka ndumva ko ntegereje kugana mukama ndagusaba sinzi soze ubuzima bwanje hano ku isi utarashobora gushika muri kiriya gihande cy'ubuzima bwanje namwe numva umenga birangora ko ndahakugurira. Ariko usanga umuntu ashaka gukunda Yesu ugasanga hari ibihande bimwe ataramugurira ngo ashikire. Ushobora kugumya uwo mwitwariko w'uko Yesu Kristo shikana hariya wumva umenga kandi usanga gushikana Yesu ahantu hamwe hamwe abanza kubidurumbanya hanyuma agaca kubaka ibintu bishasha. Abantu turatinya kubidurumbanya. Hariya mukoko urandetse amanyama n'ibyo kuryoherwa n'iby'isi n'ibyahera nambaye kuntana cyangwa itanakazi nzorugurura winjira urazi kudushikana. Reka mbe ndagira reka mbe ndaby'ubuzima abaje n'abantu ku by'ubuzima ntabyo uzi ushobora gusanga ariko bikuriye. Yesu akagira ati rero ntutinye kunshikana kure ubwa mbere muri wewe. Pawulo yari umuntu amaze gushikana kure Yesu Kristo kuko arumva Yesu Kristo no mu bintu tudashoboka tumwumvamo, ahubwo batangiye kuza barapirukako bakurengutsa bagusubiza mu ngingo bakurengutsa bagusubiza ngo wowe wobuyikwene. Ushobora kumva Yesu akugendeye mu ijoro reba n'inzi ko hari abantu babohewe hariya mu ngingo cyane n'ahandi hose batamenyekana ko Yesu abagendera akabaremesha. Ushobora gusanga umuntu afunzwe mudabo amajambo ari muri we, ingingo iri muri we ugasanga ni nziza cyane gusigaye mu bindege by'abantu. Hari abantu benshi mbere bahurira na Yesu hariya, cyo gituma abavyeyi nabo batangaye baje kumbwira abana babo bananiye kamushirishemo ati umutima ugomba ushirire ariko yanabira
hari naho yetse ibindi hariyo kamushiyemo none yoza nk'ubu agatangura kubadurumana agatangura kuzarabisha ibintu byose byo mu nzu ukabumore yari mubigisha hari inzu uramubwira mufate neza bihariya ubwabo abanyamahanga n'abandi hari naho wewe na Yesu ariko kubabwira ibintu ko udewe na Yesu mbere kubera ko na Yesu akisanireza ati urubanza rwanjye ndabisaba ruki banyongera iyindi myaka ngaho kuko kuvuga harabu ukundi inzoga ushobora no gukubira ipipa cyose y'ijeni timba ko utarameramo kandi nza kuri mwaka mucira urubanza batambuze wewe namaze kumva ko we bwarabu ushaka inzoga n'abakobwa n'iki umuhezemo acigereza ati ubu ndumva ko ari sawa sabira ntabara urubanza rwanjye baruci basohora kandi yeza arabimuha baramusohora avuga bagereje hariya ushima kumewe na Yesu nta kintu na kimwe kimuzira cyane cy'umuteso yari yahagarikiye muri CCM acasubira muri CCM kwiga mu bantu bangana n'abana kandi arayigana yahitse yego iyo niko ndabwibuka ndavuga ni mukama mwiza bose cyase kwahura na Yesu ngaho mwitegeye tubaje byo kugaragaza na Paulo turubu ingene Yesu ingene yamwedera amashu hafi muce kwenda kumara abantu bashu ndipati kwibikijwe ibintu bibanza kuzirikanwa neza umuntu akaraba intambwe bigezeko Paulo rero ahamanye arashaka kuzarahura nabo baromani nk'umupolisi amucunze n'umuromani uko babana bakaza barayaga abantu bose babanye na Paulo wasanga yabakuyemo abagenzi ukungene yabamerera kungene yabayagisha kungene atabaho nabo nyine bakumva uyu muntu dufise ntasanzwe Yesu akabasanga mbere akanabugurura inzugi z'ibohero bari kwa rana hatsi ngaho baho aho ngabaje ko ari kumwe na Yesu bumuje ngize yuhungiye umuti niho Yesu ari gusubaho na hirya aba basirikare bose b'Umwami Paulo yarabikije mu Imana akagira ati shikiro ku mugwa mukuru w'isi yose ndashikana ijambo ry'Imana natwe nk'abakristo ikibuza yuko dushobora kugira ivyo byifuzo byiza umenga biraturengeye byo gushobora gushika kure kumwe na Yesu Kristo atari kurota uhagaze mugabo kumva uti aha hantu Yesu arashaka kuhashikana kandi arashoboye kuhashikana reka ngerageze kugenda ntumbera gushika kure hasumbirije aho ngeze uyu munsi kuko umukristo adafise ubwo bubasha bumutebura mu rugume mumukuza akitwaza ngo guca bugufi ngo Imana izobikora izozikorera oya niko irashaka kubikora ariko irashaka ko mubikora irashaka ko mubikorana irashaka ko uyumvira yuko upiga amashuri ukayashitsa kuri igihe kigukumbiye irashaka yuko utera imbere mu bintu by'iwawe ugatera imbere neza mu kazi kawe mu rudandazo rwawe wumva ko uri kuragera na Yesu Kristo mbere uhashika na Yesu Kristo presence yawe Yesu yigaragazamo igahezagira n'abandi igatagatifuza ibintu byose ugenderamo imigenderanire ubamo yuti jewe nenda bisanzwe yuko noshikira mbere mungu bucuti n'abariya bakuru bose ndababwire Yesu Kristo mukuru tubane babone mbayeho bumve ko hari n'umuntu yabegereye abakunda arengeye kubona umuntu jewe jewe ntidutinye rero kugira mbere ibyifuzo bisumbirije byo gutera intambwe gushikana Yesu Kristo kure duhereye kure muri twebwe no kure mu bandi ikintu gihambaye rwose kuko umutima Yesu aduha ni umutima w'ubuzima akaguma bukuza gushika ngo dushikire ca gihagararo cuzuye ca Yesu Kristo mw'ijuru nkuru nziza tugenda dusozera inkuru nziza twandikiwe na Yohani tuzosozera neza ejo mu misa izosoma mu gatondo kuyo kumugoroba izoba ariyo kwitegurira
ibyo bifatanye n'umunsi mukuru wa Pentekoti. Biraryoshe ko mu gusoza igihe cya Pasika twabayemo umwanya utari muto tugenda turazirikana ingene Yesu Kristo mu bapfuye atwiyereka ko ari akaryo keza kuko aheza akatugirisha test kugira ati iminsi tumaranye muri iyi minsi 50 yose ubwo byo kuruhamo na sipara. Petero ati ndakukunda vrema. Yesu akamusubisha n'ijya kabati ugoramu agaca kubwira ko akana ati ragira intama zanje. Wamaze ku nshuro ya gatatu Petero ubyurankunda. Icyo kibazo ububitse icumba umutima wawe nk'uko Yesu akikubaza nawe. Najyaga imana cyane ngo by'ukuri njya nakunda Yesu ku buryo bw'uko ibikurikira yavuze muvyemera nk'uko yabwiye Petero. Aha rero n'akaryo keza kugira ngo tuzirikane urukundo rw'ukuri. Mwumvise Yesu aje kubaza Petero ati uramunda. Petero agaca agira ati ndagukunda. Bwa mbere tumaze gukureho ikintu abantu benshi bakunze kwiyumvira ngo Yesu ariko aramwibutsa ingene yamwihakanye gatatu. Yesu ntameze gutyo. Yesu suzura kabuze ameze nk'abagore biyo barasutamika abagabo babo basubira imvuye uri mu bizuko. Oya ntazura kabuze mugabo mu kumubaza inshuro zitatu hari icyo ashaka. Ubwa mbere ni byiza yuko igihe cyose tuvuze yuko dukunda umuntu tumenye ibintu binyegeje muri iryo jambo. Hari nzona umusore yaduka kuko ibishobisho by'uko abonye umukobwa uyu munsi yaje yisize rwose yambaye ibintu bikayana mwana ndagukunda. Ubwo by'ukuri numva ayo majambo yashya uranze ayo majambo yashya. Gukunda Yesu ntibigarukira ku bishobisho. Gukunda Yesu cyane zamubirize ndami mwese umavuga ikintu gikomeye. Ko arakunze nawe ukamushyira mu rugo rwawe, ko arakunze nawe ukemera kuja mu rugo rwa nawe urazi iyo bishika. Yesu agacambwira ati ragira intama zawe. Ni ukuvuga gukunda uwundi ubabivuga mu gifaransa c'est une grande responsabilité cyane. Ni responsabilité ubwa mbere si ibishobisho byo kuryoherwa jewe nawe. Petero avuga ati jewe nawe Yesu turabizi na nyuma turakundana. Oya urukundo dukundana rutegerezwa gucika responsabilité mu bandi. Ubwo urakumvisha iyo utegerezwa guhagarara mu bandi, guhagarara imbere y'umugabo wawe, guhagarara imbere y'umugore wawe, imbere y'abana bawe, imbere y'abo mukorana, imbere y'abo musanga imigambi nini. Uragushiramo un esprit responsable ku buzima bw'abandi. Ko umwungere aragira intama ziwe n'umwitwarariko mwiza. Babiryo umwungere n'umwitwarariko mwiza akazimenyera aho ubwatsi burembye, akaziha amazi, akazisasira, agakura urushyogoro mu ruhongore, akazigirira neza, akazishitura. Uriteguriye kugira ibyo uvuga ngo urakunda. Camubwira uti ndagukunda, turazana mererwe neza, nyambika amashiritano y'ishatsi myiza, imigera ya kurenge, nambare neza, sohoke bose bagire bati tumushyire kuri profili. Responsabilité ikomeye ni urukundo rugusaba wowe gusohoka ukitangira uwundi mu mwitwarariko mwiza. Ukumva uti kuba ndiho uyu munsi muri histoire y'ubuzima bwiwe, kuba Imana yarashitse ku rugendo rwiwe, ndafise ikintu mbazwa gikomeye n'Imana. Ndategerezwa kugira responsabilité ikomeye cyane. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri Yesu agacamubwira ngo Peti uranze ukiri muto wagiye ushaka, yazogera igihe mu busaza wumva gutware aho udashaka. Ngo Yesu ariko aramubwira ngo ingene azopfa aheza ashibira inahe Yesu Kristo. Abantu b'abasaza muze kurihangana, usanga bakiri bato batwara iyo mutashaka. Burya abantu b'abasaza nicyo kibica cyane. Kuko abagomba kumva ko niwakuze niwategereza gutegeka ibintu iyo bice. Ugasanga abandi nabo barakuze bagira bati ahubwo reka tubikumenyerewe nabyo cyishobore. Ikaba intambara.
bimwe twita les conflits de génération. Mugabo umuntu azi kwitsinda nuko agira ati ndi mu minwe y'abankunda ndabitiye imutsa kumpara mugahetse akoroha rero musanga nzi kubona arwaye kandi ati reka tukuvyure tubitanze ati bacabasha nza kubyibira avyutse ndabona yikubise hasi cyaravuga ngo ayo woroha ukendera bakamutwara yidashaka bariko baravunagurika muco utangura kuja mu buzima bw'amavoyere iyo woroha nje kumera kandi rimwe ari usanga ari strategie y'ubuzima uhuye n'umuntu w'ikidana w'igisizi w'ikintu kidagaraye kitadoroka kitanyunyuka byiza si uguca ukihangara mukanigana ari igihe ucorosha hari urukundo rworosha ibintu ushobora korosha byose bimaze koroha ugacura iforoma washaka. Abagore mwibaza ko muzohindura abagabo banyu ariko murinze kubarya umutima mubahotoza amajambo mabi mwacumita kimuzoca umuhindura ari igihe woroha umaze kumworohera kumva uramworoheye agaca yoroha agacika igisomasoma ugaca umwiforoma ushaka. Abagabo mwibaza yuko muzohindura abagore banyu ariko muje murabakanamira mugira iki mushitse mwira mugatera kwaserera sibyo bizoce bahindura. Umenya yuko rimwe mu kumushira hashaka kumva ati iwawe ndisa azocika igisomasoma uhetse umupangu gushaka. Nako mu menga yamari mu ntambara imwe yo mu kambasi imwe yo mu kibira Nyabunyegeri abazimenye bigize ko habiri igihuruka koha mu bintu kugira ngo mu kuvyorosha ubirondere iyindi nzira yo kubira iyindi foroma shasha. Hari abantu bamusanga umenga bari umwanya wose ugasa atambi kazi kawe umwanya bakagura repetasi gutwara woroha akiruzi muko buje gusa wumve yuko utavana na Yesu, wumve yuko utavana na Yesu. Urukundo rero no ingene ushobora kwemera ibishika ariko uzi neza yuko hari iminahe uhava ushinga yo guha intumbero ibintu uko bigushasha. Aba bantu bose bagiye barapfa bitangiye ibintu bakabyemera mbere mu buryo bugoye bakabyitangira bakitangira ikintu gikomeye batubereye ibimenyetso by'urukundo rudasanzwe rw'Imana batumye tumenya Imana batumye amayira menshi yuguruka meza y'umugisha n'umunezero ku buzima bwa benshi kuri ekleziya ku bihugu kubera yuko haguhemuka kuri urwo rukundo bemeye yuko ubuzima buvuma batwaraho ubushatsi mugabo bakasiga mu rukundo rwa Yesu. Dusabuka kugira ngo natwe mu by'ubuzima bushobora kuducisha mu byose no muri ibyo omenga sijifata ingingo ya nyuma mugabo namimenya nti hari ahantu namafise ingingo ya nyuma mu mutima wanje yuko nakira Yesu Kristo aziga mu rukundo rwiwe ibisigaye tukabijanamo. Paulo ntabwo yarasanze afise ingingo ya nyuma yo kugira ati jewe shaka ko bigenda uko mugabo bakaza baramuta mwibohero ariko nikibutse yuko Yesu amusanga akamuremesha kumubwira ati bandanya uri kurashingira intare. Mu byo dushobora gucamo byose bizaba ushobora kudukenyeza bukaducishamo twumve yuko urukundo rwa Yesu Kristo turuzigama rutaturanduka ahubwo ruguma rwiyongera kuko ngo ni mu bihe bigoye mbere ariho tumenyera umukunzi mwiza adahemuka. Mugomba gupima bagenzi banyu murabarabira mu gihe ibintu bigoranye. Amen.